Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa 8 z'umugoroba i Nairobi, ni saa 12 z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Anne-Marie Niwemwiza. Ndabasuje mwese abaduteza amatwi mbahani ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Turi kuwa mbere tariki 29 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Burundi uwemejwe n'ishyaka APDR nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Gabriel Banza Witonde arahakana amakuru avuga ko yaba yarakizweho n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Wena mugambo uri ku butegetsi watuzanye. Umugambo wa APDR urigenga kandi matora heruka twaritabye n'amatora 2020 twaritabye naye rero twitabye nk'iki nk'umugambo. Muri Afrika y'Epfo igihe ntarengwa cyahawe abanyamahanga ngo babe bavuye muri icyo gihugu cyageze, gusa uwo twaganiriye yatubwiye ko atiteguye gusubira iwabo. Mu yandi makuru, mu mikino ku nshuro ya mbere ikipe ya Canada yageze muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'isi. Aya makuru n'andi menshi nabateguriye ntabacike. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Bernard Bankukira. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya nyuma yuko Chancellor Abimana atugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishirahamwe ryigenga rifise ibimenyesha makuru muri Uganda rivuga ko ritarasubira gukora umunsi umwe nyuma yaho umukuru w'igisirikare General Muhozi Kainerugaba ategetse ko hugagwa ikinyamakuru, televiziyo n'amaradiyo vyaryo. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Suzanne Sibigwa yabwiye BBC ko ikinyamakuru na televiziyo bitarashobora gusubira gukora nyuma yaho abajejwe umutekano bugari inyubakwa ryazo i Kampala. Ubu avuga ko yinyegeje kubera iterabwoba yaronse, naho bamwe mu bakozi b'igisata c'ubuhinga bari bafashwe bagafungwa ijoro ryose barekuwe ku munsi wa Mungu. Iryo shirahamwe rivuga ko ririndiriye insiguro zivuye mu bategetsi inyuma yaho urwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru rutangarije ko rwatanguye gukora amatohoza ku bijanye n'iyugagwa ry'ivyo bimenyesha makuru. Iyi ni BBC. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasabye abanyagihugu kuguma batekanye imbere y'imyiyerekano yo kuyamiriza abimukira itegekanije kuri uyu wa kabiri. Avuga ko naho abantu bafise uburenganzira bwo kwiyerekana, iterabwoba n'ubugizi bwa nabi bitazokwihanganirwa. Ni inkuru ya Richard Kagowe mumva mu ijwi rya Bernard Bankukira. Mu butumwa asohora burindwi, Perezida Cyril Ramaphosa yasabye abanyafrika y'Epfo kwiyerekana mu mahoro, yibutsa ko umwidegemvyo ujana n'inshingano. Yemeye impungenge z'abanyagihugu kubijanye n'abimukira badakurikije amategeko, avuga ko leta izogira icikoze mu buryo bubereye. Igipolisi kiriko kirategura igikorwa cyo gucungera umutekano mu gihugu cyose nyuma yaho imirwi irwanya abimukira ishireho itariki ya 30 z'uku kwa gatandatu, no kuvuga aho bukera nk'umunsi ntarengwa ku banyamahanga badafise ibibemera kuba muri Afrika y'Epfo kugira ngo babe bavuye muri ico gihugu. Kubera gutinya ko hashobora kuba ubwicanyi, ibihumbi by'abimukira bava mu bihugu bibanyi bubatse utuzu hanze y'inzu z'ubuserukizi bw'ibihugu vyabo i Johannesburg, i Cape Town no mu bibanza vyakira abagenda i Durban barindiriye gusubizwa mu bihugu vyabo. Abanyanigeria bashika hafi ku 300 bitegekanijwe ko basubira iwabo ku mugoroba kuri wa mbere, mu gihe igihugu ca Uganda kivuga ko abarenga 700 mu bene gihugu baco bamaze kwiyandikisha kugira ngo basubire iwabo ku bushake. Imfashanyo mpuzamakungu zikomeje kwiyongera inyuma ya nyamugigima zibiri zabaye mu ndwi iheze muri Venezuela. Igihugu c'Ubuholande catangaje ko carungitse ubwato bwa gisirikare butwaye imfashanyo z'ubutabazi bwihutirwa muri Venezuela, mu gihe Ubushinwa bwo bwemeye gutanga imfashanyo ifise agaciro k'amadolari y'abanyamerika ashika ku miliyoni 15. Hagati aho umusore w'imyaka 21 yatowe ari muzima mu bihomoka inyuma y'amasaha arenga 100. Ariko rero icizere cyo gusanga hari abandi benshi bakiri bazima kigenda kigabanuka ko masaha agenda. Abantu babandanya bagira ubwoba nyuma yuko hakurikiye iyindi nyamugigima ikomeye na hata yindi nyubakwa yongeye kononekara yatangajwe. Ubu hamaze kwemeza ko hari abantu hafi 500 igihumbi n'amajana 5 bamaze gupfa, ariko ibihumbi n'ibihumbi by'abandi ntibaramenyekana irengero. Iyi ni BBC.
igipolisi cyo mu buraruko bw'Ubudagi kivuga ko abantu 5 bishwe mu gitero c'amasasu cabere mu kigo c'ugwaruka cyo mu gisagara ca Stade mu burengero bw'igisagara ca Hamburg. Igipolisi cabwiye BBC ko abantu 2 bamaze gufatwa, umwe muri bo akaba ari we yikekwa ko yarashe. Kivuga kandi kubu atakibazo c'umutekano kibangamiye abanyagihugu. Hari n'abandi bantu bakomerekeye muri ico gitero, kandi bimenyesha amakuru vyo mu Budagi bivuga ko abapfuye bose ari abantu bakuze. Icatumye ico gitero kiba ntikiramenyekana. Abapolisi benshi hamwe n'abajejwe ubutabazi bwihutirwa barungitse ico gitero cabereye kugira bafashe. Anne Marie. Urakoze cyane Chansar. Mu Burundi Gabriel Banzawitonde niwe warayemejwe n'ishyaka rya APDR nk'umukandida uzariserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuba mu mwaka utaha wa 2027. Mu mwanya washize navuganye na Gabriel Banzawitonde ku murongo wa telefone maze ntangira mubaza impamvu ishyaka rye ryahisemo ko yariserukira. Bwa mbere umugambi waramaze gufata ingendo ya demokrasi, kandi mu ngendo ya demokrasi amatora ni kimwe kigize inzira ya demokrasi. Ivyo rero turabigendera ko cyane igituma twitaba amatora. Ariko kandi umugambwe ya PDR ntiwipfuza kubona ko mu Burundi twosasira indava intwaro y'umugambwe umwe. Ariko kandi cya gatatu abarundi benshi baripfuza impinduka mu gihugu, ariko bakavuga ati none ko mutaza dutora uwo hindura ibintu. Na rero twari tuvuga duti kumbure tudani icyizere bene gihugu kugira ngo duhindure ibintu bitari bike dufatiye ku migambi tugiye kuzoshira imbere. Byo mushaka ko bihinduka ni ibiki? Impinduka muzanye nizi? Muri rusange imigambi zibiragade cyane cyane kubijanye n'iterambere ry'igihugu n'ijyabene gihugu. Uravuga imigabo n'imigambi mufite, ariko ishyaka ryanyu mu matora y'abadepite ndetse n'abajyanama b'amakomine aheruka ishyaka APDR ryatsinzwe ku majwi make cyane, nta nubwo ryagejeje kuri 1%. Uyu munsi icyizere mufite cyo kuzegukana intsinzi kugira ngo mubashe gukora ibyo mwari mutubwiye ni ikihe? Ubwa mbere no kubwira ko amatora y'2025 atawe yafatira ko nk'ikimenyetso mfatira, kuko n'amatora yaranzwe n'utunenge twinshi kandi tumwe twagiye turagaragara. Mu bijyanye na demokrasi, politiki hinduka ku munsi ku munsi. Kujya mu matora ntibisobanura gutsinda, oya, ariko kujya mu ihiganwa aba ari ikindi kintu gikomeye cyane. No kuvuga ngo mwebwe ikibajyanye ni uguhiganwa, gutsinda ntabwo biri mu migambi yanyu? Oya, tugiye guhiganwa rushaka intsinzi. Nta mugambwe n'umujya mu iganda cyaka intsinzi, ariko kuba warushije umwanya matora ntibisobanura ko ucika intege mu yandi azokurikira. Ko hanze aha bivugwa ko mwaba muzanywe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD kugira ngo berekane ko bafite uwo bahanganye muri ayo matora, ibi murabivugaho iki? Ni kubera batazi politike turimo uno munsi. Burya abantu benshi ntibipfuza ko ari imigambwe yitoza bafatiye ku matora heze y'2025 ntibakibonera icyizere amatora. Ariko sibyo, twe nta mugambi uri ku butegetsi watuzanye. Umugambi wa PDR urigenga, kandi mu matora aheruka twaritabye, n'amatora 2020 twaritabye, naye rero tuyitabye nk'iki nk'umugambi. Mbere mukamo twateye twasabye ko n'indi migambwe yoza n'abakandida tuzohiganwa kugira ngo tuzogume turi babiri twenyene. Andi mashyaka avuga ko miliyoni 100 umukandida agomba gutanga kugira ngo yemererwe kwitoza nk'umukuru w'igihugu ari amafaranga menshi cyane. Mwebwe aya mafaranga mwayakuye hehe? Kari naho abantu bahera bavuga bati aya miliyoni barayavana he kugira ngo bajye kwitoza, kandi bigaragara ko bashobora no kudatsinda nk'uko namwe mwari mubivuze muti guhiganwa si ugutsinda. Iyi sade kubwira turiko turavugana amafasoni, iyo miliyoni 100 ntabwo dufise, ariko miliyoni 100 ku muntu ni menshi, mugabo ku mugambwe n'amahera make, kubera umugambwe ugiye mu matora ugiye kuniganira ubwigenge bw'igihugu. Abarundi rero batari bake amasinzi bakunda demokrasi bariteguye kudushigikira, kandi umenye ko twatanguje nico ngo kwita mobilisation yitwa inyagaze, aho mwene gihugu wose tumusaba kuduterera amafaranga igihumbi. Uca wumva rero ko abarundi bakunda demokrasi ingene bangana, nibatanga igihumbi imiliyoni 100 tuzotangira umukandida twayegeranije. Arakoze cyane. Uwo rero akaba ari Gabriel Banzawitonde, umukandida w'ishyaka APDR uzarihagararira mu matora umwaka utaha. Umurwa mukuru Kinshasa winjiye mu mabare w'intara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe umwanzuro wo kubuza guhurira hamwe kw'abantu benshi hagamijwe kurwanya icyorezo cya Ebola. Kongo imaze igihe ihanganye n'icyorezo cya Ebola gikomeje gukaza umurego muri icyo gihugu. Hanyuma rero ibindi kuri inkuru tuyabwirwa na Jirida Sihondimpondo.
nubwo Kinshasa umugwa mukuru wa Kongo uri ku birometero ibihumbi n'ibihumbi vy'ubuseruko bw'ico gihugu ahasanzwe hiziziwe na Ebola, uratanguye kumva akamotera k'ico kiza. Ubu inzego z'uwo murwa mukuru zafashe ingingo yo kubuza amakoraniro atandukanye y'abantu benshi mu ntumbero yo kuzibira ico kiza ca Ebola kugira ntikihatandukire. Iyi ngingo ifashwe nyuma yuko hari umuganga umwe yafatiye indege Kinshasa agiye mu Bufaransa, agiriwe ibipimo ageze i Paris baca basanga afise umugera wa Ebola. Uwo muganga yapimwe kuwa gatatu w'indwi iheze. Ubwo nyene haciye hatangura ibikorwa vyo kurondera abantu bose baba barakoranyeko canke begereye uwo murwayi. Kuba uwo muganga yari asanzwe akora mu bijanye n'ubutabazi yatowe Ebola ageze mu Bufaransa ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko iyo ngwara irandagata ku murindi urushirije gutera impungenge. Kuva mu kwezi kwa gatanu uwo mwaka abantu barenga 1,200 nibo ibipimo vyo muri laboratoire vyemeje ko banduye iyo ngwara, abagera ku 360 muri bo bakaba bamaze gupfa, mu gihe abandi 180 bakize. Intara ya Ituri niyo yiziziwe cane n'ico kiza, ikaba ariyo yatowemwo ibice 90% vy'abamaze kwandura bose. Abategetsi bavuga ko ingendo nyinshi z'abantu zibera hagati y'uburere butandukanye harimo n'ubugeramiwe zituma utwigoro two guhangana n'ico kiza tugorana, mu gihe kandi bemeza ko bafise igihengeri c'imiliyoni 20 z'amadolari kugira ibikorwa vyo kurwanya ico kiza bigende neza. Dukomereze muri Afrika y'Epfo, aho igihe ntarenga cyahawe abanyamahanga badafite ibyangombwa cyageze. Ibihugu byinshi bya Afrika birimo gukomeza gucyura abaturage babyo bari muri icyo gihugu cya South Africa, mu gihe hari impungenge ko ejo ibintu bishobora kuba nabi cyane. Mu kanya kashize navuganye n'umurundi uri muri iki gihugu, mubaza uko yisanze muri Afrika y'Epfo adafite ibyangombwa. Maze imyaka 23 ngaha muri South Africa, gushika no munsi nta cyangombwa ndaronka. Bampaye icyangombwa bita asylum sikurumba ndacarondera ubuhungiro ntago barabuma. Hanyuma wari wagiye yute, wari wagiye gukora iki? Hari mu 2003 hari abarebere mu Burundi bakubita amamortier mu makartier, hanyuma mbona yuko ari très dangereux, hanyuma ncandasohoka nza gusaba ubuhungiro ngaha. Hanyuma uko kumara imyaka 23 mu gihugu udafitiye ibyangombwa, ni zihe ngorane bigutera? Iki cyangombwa nkoresha ni cy'amezi 6, amezi 6 aheze kica gihera, bica binsaba yuko nsubira kandi kukigongesha kugira ngo bangirire extension. Urumva rero amakampani amwe hari igihe batakwihanganira icyangombwa cyawe giheze, hari n'igihe akazi gahera. Hanyuma bababwira ko ari ukubera iki babaha ibyo byangombwa by'amezi 6 ukazarinda ugumara imyaka 20 nawe utarabona wenda ikindi cyagufasha kisumbuyeho? Je niyumvira yuko ngaha muri South Africa ni ibintu biva hejuru, ntabwo bashaka abanyamahanga yuko baronka ama opportunity cyo kimwe n'abanyagihugu babo. So bagiye barazibirira abarefije gutyo kugira ngo ntibisanga abarefije bafite ama opportunity yo gukora mu buzi bw'abanyagihugu bari ngaha. Mumaze kubona ibyo bintu uko babazibira, ko batabaha ibyangombwa, ko batabaha uburenganzira mwifuza nk'abantu bari mu gihugu kitari icyanyu, kubera iki mudataha? Gutaha naho biragoye. Ku bwanje ntabwo niyumva yuko mfise umutekano wanje uhagije mu gihugu canje, ntabwo ndavyiyumvamo, kandi bivanye n'imyaka maze ngaha muri kino gihugu maze kuba established, kuko naranarongoye mfise abana, urumva kubasubiza mu gihugu nk'u Burundi gifise n'ubukene twumva n'abantu bose baguma bagihunga bagenda mu bindi bihugu, biragoye. Urumva n'ibintu by'ukwicara ukiyumvira, kuko ubu mfise umuryango, ntabwo nshobora kwikura gutyo ngo ndawutware mu Burundi, kandi abana banje bariga ngaha, ntabwo nshobora kubakura mu mashuri gutyo ngo ndabatwene mu gihugu cy'u Burundi gutyo. Uravuga ko utiteguye gusubira mu gihugu cyawe cy'u Burundi, ariko kandi ni itariki 30 mwahawe kugira ngo mwe mwavuye mu gihugu cya Afrika y'Epfo nayo irasa niyageze, muraza kubyifatamo mute? By'ukuri hari ubwoba ku banyamahanga. Nta muntu n'umwe azi ikintu kizoba iyo tariki 30. Abafise ubwoba nyene bwinshi nyene barasohotse, ariko ikintu kiturindisha no kubera tukurikira amakuru tukumva guverinoma itubwira ngo nta kintu kizoba iyo tariki, ngo
bazorekura abapolisi ahantu hose ngo bacunge umutekano kandi bakabwira abo bantu nyene b'abanyagihugu bafashe ayo mayira y'amamanifestation babaha amavertissement ngo bakagira ikintu na kimwe bakora cyo kwica cyo kwiba amabutike y'abanyamahanga bababwira yuko bazobafata bakabafunga. Rero biduha morale nyene tukavuga reka turindire turabe. Igihugu cya Sudani y'Epfo kirimo kubona hafi kimwe cya kabiri cy'abaturage kidafite amafunguro. Imyaka myinshi y'intambara n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere byatumye abantu barenga miliyoni 7 kuri ubu bakeneye ubufasha. Ibindi turabyumva mu nkuru ya Prime Ndikumagenge. Mu kigwati ca kure muri Akobo, imwe mu ntara za Sudani y'Epfo zirangwamwo umutekano muke cyane, ubwato buto butwaye imiryango irimwo abana bakiri bato buriko burareremba bwerekeza ku nkombe y'uruzi. Bagarutse iwabo bava muri Ethiopia iyo bari barahungiye mu kwezi kwa gatatu igihe intureka yaduka muri ako karere. N'akarere gakunda kugeramirwa n'uruzuba ariko kandi n'imyuzure, kandi intambara muri ako karere yamigenda yongera igaruka. Ari naco gituma abantu ibihumbi bahita iwabo bama bahunze ikiza kimwe bwaca bagahonga ikindi. N'ahantu kuva kera hamye harangwa n'ubukene bw'ivyo kurya kandi n'imiti iragoye kuronka, ariko muri aya mezi aheze ibintu byarabaye bibi cyane gusumba. Nyaliti Jani Minjiek, umwana wiwe w'umuhungu yapfuye arorera kubera ukubura ibyo kurya n'abamuvura. Yari afise umwaka umwe n'amezi 9. Narabona ko umwana wanje ageramiwe cyane kuko nta kintu na kimwe nari mfise mu byo akeneye ngo ndamuhe. Narabona ko umwana wanje ariko arapfira mu maboko yanje, yaguma arira igihe yarashonje. Naramujyanye ku ivuriro mbamuha ivyo kunywa, ariko uwo munsi nyene yaciye apfa. Intambara ikaze cyane hagati y'ingabo za leta n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri ako karere yatumye amashirahamwe y'abatanga imfashanyo ataromoka. Ibitaro byarasahuwe, imirima nayo iraturirwa. Mu gihe ubu igisirikare arico kigenzura igice kinini cy'ako karere inyuma y'ibitero bikomeye, amahoro adafashe cyane asa n'ayagarutse, ariko ubukene bw'ivyo kurya bwariyongereye cyane. Ubu abantu barya amababi y'ibiti vyo mu ishamba. Nyachudier Tang nk'abandi bavyeyi benshi ahagaritswe umutima n'ubuzima bw'umwana wiwe akiri muto. Ubu dusigaye dutunzwe n'ibyatsi kandi dushobora kumara iminsi 4 nta kintu turarya. Tujya mu ishyamba tugashaka amababi kugira ngo dutekere abana. Umwana wanjye ahora arira kubera inzara. Iyo muhaye ibere ngo yonke akomeza kurira kubera ko nta mashereka arimo ashobora kumuhaza. Ibaze nawe ndi umubyeyi wonsa ariko nkashobora kumara iyo minsi yose nta kintu ndarya. Akaga k'ubukene bw'ivyo kurya muri aka karere k'isi si muri Sudani y'Epfo gusa. Inzara iravugwa kandi mu bice vya Sudani bihana urubibe mu gihe intambara ibandanya kubangamira uburimyi. Muri Somalia indwara zituruka ku kurya nabi zirarembeje abana baharurwa muri za miliyoni. Ariko kuri Sudani y'Epfo ubukene bw'ivyo kurya busa n'ikibazo kiguma kigaruka. Ariko muri Sudani y'Epfo ubukene bw'ivyo kurya busa n'ikibazo kiguma kigaruka muri kahise k'intureka irutavanako n'ihindagurika ry'ibihe. Obia Ochieng c'userukira UNICEF. Ubu bushobora kuba atari bwo bwa mbere bari bahunze. Hari abantu bamaze kuba mu byabo rimwe, kabiri canke gatatu. Iyo uhunze ijya mbere hari utwo usigarana, wahunga ijya kabiri bikagabanuka. Ijya gatatu aho bivuze ko atana kimwe ubusigaranye. Abatanga imfashanyo na leta bose baremera yuko ikibazo cihutirwa. Abana ba Sudani y'Epfo bariko baricwa n'inzara kandi imfashanyo nkenerwa cyane ishobora gutuma abantu bafa canke bagakira. Ariko kuri Nyaliti amazi ngo aje yaramaze kurenga inkombe. Umunyamakuru Theogene Manirakiza akaba na nyiri ikinyamakuru Ukwezi haravuga ko yamaze guhunga atakibarizwa mu Rwanda. Mu kanya kashize twavuganye ku murongo wa telefone ntangira mubaza icyatumye ahunga. Nk'uko bigenda ku muntu wari we wese umuntu ahunga kubera kadatekanye,
ariko kandi nkanavuga ko icyambayeho nicyo twita mu gifaransa cause immédiate, ni impamvu z'ako kanya, ariko nayo ifite impamvu nyinshi cyane zishingiye n'undi mwuga w'itangazamakuru zatumaga mbona yuko ntatekanye. Ibyo bimaze igihe, hari abantu runaka babaga batifuza yuko inkuru runaka zidasohoka, zanasohoka bakifuza ko zidakomeza. Byagiye bingiraho ingaruka zikomeye, zirimo no kuba muri 2023 mu kwezi kwa 11 narafunzwe. Mu by'ukuri ni ibintu byinshi, ariko bijya kugera ku munota wa nyuma nkabona ko ngomba kuva mu gihugu, nuko nabonaga yuko ibyo bintu byose bigenda bijya ahantu hamwe bizangiraho ingaruka. Hanyuma uravuga ko utari utekanye ari nacyo cyatumye uhunga. Kubera icyo utiyambaje inzego z'ubutabera ngo zigufashe mu gutekana kwawe nk'uburenganzira buri muturage wese afite? Umuntu wagufungishije ko aba yagufungishije yitabaje inzego za leta, izo nzego nizo basubira inyuma ukabwira ngo mu ndinde. N'ubundi abo bantu ni abanyabubasha, ariko bafite abantu bafite ububasha n'undi mu nzego runaka bakoresha mu nyungu zabo bwite, bakabakoresha kugira ngo uhure n'ibibazo. Rero ntabwo urwego bashaka gukoresha kugira ngo baguhutaze ariko nawe wajya ukitabaza, ntacyo waba uri gukora. Theo, uburyo urimo ubivuga birasa naho nta cyizere ufite mu nzego z'ubutabera cyangwa z'umutekano mu Rwanda. Urwego ni ikintu kinini, ariko umuntu umwe mu rwego ashobora kukubuza amahoro, ariko akakubuza amahoro ubizi neza ko atari wenda ukuriye urwego. Reka tubivuge mu buryo bwahuranyije natwe udufashe kubyumva. Wahunze umuntu, ni igihugu cyakubujije amahoro, wahunze iki? Mu nshingano igihugu gifite harimo no kubasha kurinda abaturage. Ntabwo nk'urugero umunsi mfungwa, ntabwo narafashwe ngo njye gufungwa. Oya, mbere yo gufungwa nabanje kujyanwa ahantu runaka ku muntu runaka, tumara umwanya, hari ibiganiro, uburyo ndi guhatwa ibibazo. Uwo muntu n'ubundi arahari, uwo muntu n'ubundi yakwitabazwa isaha n'isaha. Ibintu bikomeye cyane, hari ibintu bikomeye cyane biba byarabaye ku muntu, wenda akaba adashobora kuvuga byose mu itangazamakuru bitewe n'uko abatekereza cyangwa se abapanga ko bishobora no kumubuza amahoro n'aho yibereye. Ariko iyo ugize ibibazo ukabona udafite icyizere mu kuba wabona ubutabera, ubwo muri make uhunga kubera umuntu niko ushobora kubyita, ariko mu by'ukuri uba wahunze kubera ko utabasha guhabwa protection wagahawe n'inzego z'ubuyobozi. Theo, uratanga urugero kuri 2023 kandi icyo gihe warafunzwe ariko urataha watsinze urubanza. Reka mera aho ngaho. Uwari wamfungishije yakomeje kunyandikira no kumbwira ko azamfungisha ko nzagwa muri gereza, kandi kabo yakoresheje mbazi, kandi koko nari mbazi, twari tubaziranyeho, bari mu nshingano. None so ubwo urumva icyo gihe iyo bimeze gutyo ukabona n'izindi menace zitandukanye ziyongera kuri ibyo, aho ibintu biba byoroshye ni hehe? Ni nk'izihe menace wagiye ubona uretse uwo wakubwiraga ko yagufungishije kandi ashobora no kongera? Ni ukumumagara abantu bakantera ubwoba, ni ukumumagara bakambwira ko navuze ku bantu batavugwaho, ni ukumumagara bakambwira yuko ntazamenya ikinkubise n'ibindi ngibyo. Wigeze utanga ikirego se ngo werekane ko abo bantu barimo kugutera ubwoba cyangwa se kukubuza amahoro? Iyo umuntu yakubwiye ko ari bugufungishe uzi urwego rufunga, urwo rwego waba ari rujya gutangaho ikirego. Kubera icyo utabikora? Kuko si rwo rwabikubwiye n'uwo muntu wabikubwiye. Impamvu ntabikora ni uko niba umuntu yambwiye yuko agiye gukoresha urwego runaka akagira ibyo ankorera, kandi nkaba nzi ko atari ubwa mbere byaba binkorewe, kwisheta kuri urwo rwego ntabwo ntekereza yuko yaba ariyo mahitamo meza. Uwo yari Theogene Manirakiza, umunyamakuru wo mu Rwanda, uvuga ko yahunze kubera ko ubuzima bwe yabonaga busa n'uburi mu kaga. Ubu noneho reka tubasogongeze ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye nategereje Chris aho sanzwe mutegerereza. Nuko ngiye kubona mbona imodoka yiraje, mu mutima wanjye ntangira kwishima, nyine niteguye ko agiye guhagarara nkinjiramo. Yego. Ngiye kubona mbona nciyeho, antera ivumba rikomereza nk'utambonye. Wiki? Ni 12:45 kuri BBC. Amakuru yacu tuyerekeze mu y'imikino. Yves Bucyana atujyane mu gikombe cy'isi. Imikino kuri BBC gahuza miryango.
ndabashuje mwese mukurikiye BBC. Stephen Eustakio yatsinze igitego ku munota wa kabiri w'inyongera cyahaye intsinzi Canada isezerera Afurika y'Epfo, ari nako yinjira mu makipe 16 azahatana mu mikino ya kimwe cy'umunani kirangiza. Mu mukino ukomeye kandi utaranzwemo n'amahirwe menshi y'ibitego ndetse mu gihe iminota y'inyongera yari yegereje, Eustakio yerekanye ubuhanga bukomeye atsinda icyo gitego ku ishoti yatereye hafi n'urubuga rw'amahina. Ubu Holandi na Maroc rero numwe mu mikino iri bukinwe muri iri joro. Imikino itangira ku isaha ya saa moya z'ijoro. Harabanza umukino uhuza Brazil n'Ubuyapani. Ni umukino utoroshye nubwo Brazil ifite izina ribyibushye, ariko ikipe y'Ubuyapani abayibonye muri iki gikombe cy'isi babona ko ari ikipe yo kwitondera. Umukino urakurikirwa n'Ubudage buhura na Paraguay. Ku rupapuro Ubudage burahabwa amahirwe menshi yo gukomeza. Ni mu gihe mu rukerera ku isaha ya saa 9 z'ijoro Ubuholandi bucakirana na Maroc. Uyu ni umwe mu mikino y'ishiraniro ya kimwe cya 32 kirangiza. Kugeza ubu Ubuholandi ntiburatakaza umukino n'umwe nyuma yo kuyobora itsinda F n'amanota 7 n'ibitego 10. Maroc nayo yabonye itike yo gukomeza itaratsindwa na rimwe, ikaba yaraje inyuma ya Brazil gusa kubera ikinyuranyo cy'ibitego nyuma yo gukusanya amanota 7 mu itsinda ryarimo Scotland ndetse na Haiti. Reka tugaruke gato mu mpera z'icyumweru. Umukino wo gushaka itike yo kurenga amatsinda, aho ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonye itike yo kurenga amatsinda bwa mbere mu mateka yayo y'igikombe cy'isi, itsinze Uzbekistan ibitego 3-1 mu byishimo bikomeye cyane. Uku niko abanyekongo batuye mu mujyi wa Kigali bakiriye iyo ntsinzi. Abakongomani turishimye cyane, ikipe yacu y'igihugu yakomeje mu matsinda nk'uko nari narabikubwiye Ive, nari narabikubwiye ko twebwe ubushobozi turiho muri iki gihe ikipe ya Kongo mwari muzi kera ntabwo ariyo muzi ubu ngubu. Ubu twarenze mu matsinda, tugiye muri 16e de finale kandi tuzakora ibindi bizima birenze ibingibi twakoze. Ekipe yacu ya Leopard ikoze ibitangaza, ikoze bya bindi twavugaga imbere, none ubu birakunze. Vraiment turishimye cyane. Ekipe yacu isinze ibitego 3, ikoze comeback 3-1. Turishimye cyane, ikoze amateka idasanzwe ku isi. Vraiment kandi tuzakomeza kwishyura kora dufite ekipe